amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 24 muri 39 co muri ca gitabo citwa jewe nahisemwo gukurikira Yesu KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Ivy'amadini birarusha. Mw'isezerano rya kera abantu bahura n'Imana mu kibanza kanaka Imana yo nyene yagenye. Ni ukuvuga mu rushengero muri rusangi rugizwe n'inyubako canke n'ihema. Hama ikongera igahura n'umuntu ku gatwe kiwe bwite. Aho mpwemu uhoraho yagenderera umuntu kabushungwe agaca yigira. Hari n'igihe yagenderera umuntu ikoresheje umumarayika canke umuvugishwa. Ubu ibintu byarahindutse ariko atari cane, kuko mw'isezerano rishasha ari ryo turimwo uyu munsi, icari urushengero canke ihema cyahindutse ikoraniro ry'abera, haba hubatse canke hatubatse. Ikindi nuko kugendererwa na mpwemu uhoraho kabushungwe hama agaca yigira, ibi byarahindutse navyo. Ubu ubatizwa muri mpwemu yera agaca yibera muri wewe. Bisigura ko ubu turi inzu y'Imana biciye muri Yesu na mpwemu yera aba muri twebwe. Ivy'umumarayika navyo ubu kenshi Yesu aratwiyereka ubwiwe, ariko ivy'umuvugishwa wewe na n'uno munsi baracatumwa mu bantu, ariko si nka kera. Kuva kera abantu batanguye kuzimiza abera b'Imana, ndetse na n'uno munsi abariko baratuzimiza bagerageza kudusugumira kubaho mu buzima bwo mw'isezerano rya kera kandi turi mw'isezerano rishaje. Bo birengagiza kubwira abantu amajambo atandukanye ari mu bitabo n'ivyete 29 byo muri Bibiliya yera mu gice c'isezerano rishasha, kuko nta nyungu zabo za kano kanya basangamwo, uretse inyungu z'abera b'Imana zo kuzoba muri bwa bwami bw'Imana, navyo akaba ari vyo bagwanya. Nituze twibanire na Yesu akaramata muri ubwo bwami, kuko vy'ukuri bagerageza kuduhisha inzira izodushikanayo. Nimuntahure nabi. Ndemera ntakekeranya ko isezerano rishasha atagaciro ryogira mu gihe tutabanje guha agaciro isezerano rya kera, kuko isezerano rya kera niryo ritwereka neza ivy'umuzo wa Mesiya ari we Yesu KRISTO. Ni nk'uko kudasohoka mw'isezerano rya kera ngo twinjire mw'isezerano rishasha muri kino gihe bitoduhesha kwinjira muri ubwo bwami bwa Yesu bwasezeraniwe abamwizera. Rero haraciye imyaka irenga 2024 uwo Mesiya yaraje gushiraho iryo sezerano rishasha hagati y'Imana n'abantu, ari bo jewe nawe twizeye KRISTO. Nico gituma nsemerera n'ijwi rirenga ngo ntimuzimire. Namwe musinziriye nimwikangure, mumenye ivy'iryo sezerano, mwongere muryisomere. Erega hari abanditsi benshi baryanditseko, nabo ni Matayo, Mariko, Luka na Yohana, kandi hari n'abandi babishingira intahe, harimwo Pawulo, Yakobo, Petero na Yuda. Nabo bafise ibitabo canke ivyete batwandikiye kugira turushirize kubitahura, kandi nanje by'ukuri ndemera ko ibyo banditse byahumetswe n'Imana. Muze tuvavanure n'ivy'idini dukurikire ivy'umwami Yesu KRISTO. Ibyo kuvuga ubutumwa bwiza canke inkuru nziza, amadini yarabihinduye ku buryo bigora umuntu uwo ari we wese kubikora. Nivyo tuvyemere ko twazimijwe
hama tuzimuruke. Eheraba namwe uko bimeze. Ngo kugira tuvuge ubutumwa bwiza ngo bisaba umuhamagaro, canke ngo uba warasizwe amavuta n'aba na bariya, ngo ni ukuba wahawe uruhusha n'abakuru b'urushengero canke b'idini kanaka. Ikindi ngo ntitwobuvuga tudafise amahera, ngo vyose bisaba inoti. Ibi ni uruhendo. Biteye ubwoba hamwe ngo utaminuje ivya Bibiliya ngo wokora amakosa menshi. Ahandi ngo utegerezwa kuba ufise urupapuro rw'umutsindo kanaka, kandi ngo ntawo kwigisha ijambo ry'Imana atabyemerewe n'inani z'amadini zitandukanye. Reka ndababwire ko abantu bakoreshejwe na Satani batabizi mu gushinga izo nani. Muri kazoza nizo zizohama ishengero rya Kristo n'abari muri ryo. Ndemera ko ikibazo cabaye canke kiri mu madini ubwayo, kuko twagiye turazimizwa buhoro buhoro ku rugezo rw'aho duta intumbero yacu nyamukuru yo kuja muri bwa bugingo budashira. Byatanguye kuva inyuma yo guhonywa kw'ishengero rya Kristo canke abera b'Imana babayeho inyuma ya Yesu Kristo kugeza uyu munsi, bigatuma n'ivyiyumviro dutanga mu gihugu tutisunga ubuzima bwa Yesu Kristo n'amajambo yatubwiye. Gutyo kugira igihugu kibone ingene gitunganya amategeko agenga ishengero rya Kristo. N'ubu murantahura neza. Ndashimira cane ingene ibihugu vyacu bigerageza gushiraho amategeko atandukanye kugira amadini, amashengero canke n'abera b'Imana ariryo shengero rya Kristo tugire intererano dutanga mu gihugu, na cane cane mu gihe twabibonye ko inzego z'igihugu zibijejwe zishiraho ayo mategeko zibanje kwisunga ivyiyumviro vya bamwe bamwe baserukira abandi mu vy'amadini. Ivyo bigatanga icizere no kw'ishengero rya Kristo. Ni ukubishima kuko hari ibihugu vyinshi kw'isi bitabitunganya gutyo. Nimuze twikangure duhindure ibintu mu gusubira ku rufatiro nyago rw'ijambo ry'ukuri ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimutahure ko bitwerekeye, kuko kuvuga ubutumwa bwiza canke inkuru nziza ari igikorwa c'umuntu uwo ari we wese yizeye Yesu, ndetse akanizera ko hari ivyo yamukoreye, na cane cane mu gihe abirongowemwo na mpwemu yera. Rero kubibwira abandi nta kindi bisaba atari kugurura akanwa kawe imbere y'uwo muri kumwe. Reka ndabibutse ko mu vy'imigenderanire iri hagati ya twebwe n'Imana muri kino gihe, ko itubakiye ku vyagezwe vya Mose, ahubwo ko ihagaze ku majambo Yesu yavuze. Tuguma twigishwa kubana n'Imana nk'uko abantu ba kera babana nayo, ariko tugahishwa ukuri kw'ingene twobana nayo muri kino gihe mu kwisunga uko Yesu yatubwiye canke yatubereye akarorero. Bane bato, mwirinde boye kubasamaza, kuko nimwumvira Yesu Kristo nta cagezwe na kimwe co mw'isezerano rya kera kizobatsindisha ku munsi w'urubanza, kandi ntimwemere ko bababohesha akahise ataco gaterera mu vy'iherezo ryanyu. Ndabinginga ngo muhange amaso yanyu ivya Kristo gusa, kuko ari we mwami wacu, ndetse munisunge amajambo y'abamushingiye intahe canke y'ababanye nawe. Murakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ivyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi,
mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.